jemva mu karere k'ubumanuko aho abo bitwa ba Murere baciye aho ubwicanyi nk'ubwo bwabaye. Icyo numvise bitaniye ko nuko mu ntara nka za Gitega, Karusi n'ahandi n'abantu batogwa bakagenda bakicwa atantambara ihari, ariko ugiye mu Rumonge ukaduga muri Bururu ukaja muri za Vugizo muri Makamba harabaye intambara. Nivyo nari muto mugandazi ko nahunze, ndazi ko amazu yaturiwe, ndazi ko abantu bicaye. Hariho rero abantu baguye muri iyo ntambara batagiye muri ivyo bintu abandi bagiyemo, kandi nabonye ndumva ko bahitanywe n'ubwicanyi budasiguritse. Icyo nagomba guterera mu Gisevere rero, aho bishoboka bogira amazina y'abahitanywe n'intambara n'ubwicanyi bwabaye 72. Nagomba kumbereza ko kantu ndavye intara mwagiye mukuramo cyane, mwavye Gitega, Karusi, Rumonge, Makamba, ariko hari akarere k'urengero je mvukamwo, nkuko yabivuze avuga Buterere aeroport. Je nakuze abavyeyi banje bambwiye ati hajya ku Buterere aeroport no bahambye banaka. Kandi ndazi wacu umuntu yakoresha bidozeri yahimba aho hantu yarapfuye malheureusement, ariko arafise abahungu bari bakuze bahari kubera amaromoro menshi yaravuye arabibwira abantu ati amara harya mu Buterere hajya njera hajya ntabantu barunze. Ngo rero ubwo tuhaca imisose mbana bahubatse amakate mirwari bahukabijya bintu byose mvuga atajya niho ari abi wacu ajya. Turakeneye yuko hagera igihe mudutumako tuza natwe kuraba bacu babazuye bari hejuru kugira ngo natwe tubaririre. Ari babaje cyane aho umwana mwigana akubwira ati wewe ntugira so, ati numvise bavuga yuko yari umumenja. Intazi umuntu mwigana muri twaze mu primaire akakubwira ati numvise byaratubabaza ubwa mbere tukabaza muhira cyangwa tugatinya nk'abantu b'abakristo twari dufise abavyeyi basenga cyane, twaranabitinya ugasanga abandi bana mwigana nibo bagiye kubivuga mu mihana. Sico rero nagomba kurandirako aya mahano yabaye ni crime d'etat, yakoze n'ubutegetsi nk'uko twagiye turavyumva ukuntu byagiye birakurikirana, kandi na Severe na twebwe nabagiye barabivuga twese turabibona ko ariko byagenze. Rero nkaca mvuga abaciga cumu kenshi baravuga bati none harabaye declaration officielle d'etat yuko abo bantu babaye abamenja, umva n'abana babo n'abana babamenja. Ico ceye none yabivuze sinabigaruka ko ico ceye none inzira Severe ibona yo proposa leta y'u Burundi kugira ico ceye kive ku bantu. None habaye declaration, nta yindi declaration yabaye ibakura ku ico caha cyo kwitwa abamenja canke abana babamenja. None declaration yindi zo bajyare. Mbega umutwe Severe utunganya gute mu gukingira ivyabona bishikiriza ano mabi n'amarorerwa yakozwe mu mwaka w'1972 ubwo abo bantu ntibashobora kugirirwa nabi? Cya kabiri nagomba kubaza mu mareresi ndetse no muri raporo no mu byo yavuze yashikirije avuga yuko hariho ibinogo canke ibisigarira by'abantu bishwe mu 1972 byoba bihambwe ahamaze kubakwa amazu canke haciwe amabarabara. None umugwi Severe utegekanya iki mu kuzura ivyo bisigarira aho hantu hubatswe amazu canke hamaze gucibwa amabarabara? Hanyuma kandi umukuru w'umurwi Severe yashikirije avuga yuko hariho abana bavutse ku bakenyezi bamaze guhekurwa bakicirwa abagabo babo, ugasanga abo bana mu muryango umwe badahuje ubwoko. None iyo miryango canke abo bana umurwi Severe uteganya kubakorera iki canke iyo miryango ifise abana badahuje ubwoko? Kandi muzi yuko usanga abo bana bashobora kuba bakebana
bamwe bagiriza abandi ati ababavyaye nibo batwiciye data. Nshaka kugaruka ku kintu bavuze bati ntihica ubwoko, hica umuntu cyangwa ubutegetsi bubi. Twabibonye yuko byavuze yuko habaye itegurwa ry'ubwo bwicanyi, kandi batubwiye yuko ababiteguye cyane cyane ari ubutegetsi n'abasirikare bakuru. Hanyuma ugasanga nk'ubu havugwa ngo ni ubwoko bubwishe, ugasanga ni abahutu bishe abatutsi cyangwa abatutsi bishe abahutu. Mugabo byari bikenewe yuko abo bicanyi nabo nyene baboneka bakamenyekana. Ko twabonye yuko hari amazina y'abantu bishwe, mugabo nta mazina y'ababishe yavuzwe. Uko nako nibaza ko ari ukuri kwatezwa kuboneka kukamenyekana kugira bashobore no gusaba na ikigongwe bazinanye. Bantu bishwe canke biciwe bamenye umuntu yabiciye, nabo nyene birashobora kubatuma umutima wabo uja mu nda, mbere n'uwo yishe nyene agashobora no kuronka wasaba ikigongwe bari kumwe. Byarabonetse mu minsi heze yuko hari abantu bishe abandi, mugabo bamenyanye baronsa abantu babashira hamwe bagasaba n'ikigongwe, bashoboye kumvikana mbere mu basigara bagenzi. Byari bikenewe yuko nk'uko mwatubwiye abishwe ko mwotubwira n'abishe abandi. Aba ni bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka hari mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Aha bakaba bari batumiye umukuru w'umugwi Severe, umugwi wo gutohoza ukuri no kurekuriranira. Vyari ibibazo hamwe n'amakenga yabo bashinga amateka n'abakenguza amateka. Aha rero kuri ivyo bibazo Petero Claver Ndayicariye, umukuru w'umugwi Severe, yahavuye abaha inyishu. Ikibazo ca mbere nashoboye kwandika nagikuye kwa nyakubahwa Honorable Martin ivy'abandi. Yashatse kubaza ati hari ababikoze bariko barasaza, bariko baragenda, hari n'abamaze gupfa, mbega ko bariko barasaza bariko barakura, mutegekanije iki kugira mushobore kuvugisha abashoboka bakiriho? Inyishu ni imwe, irimwo inyishu ntonto zibiri. Inyishu ya mbere niyo kubabwira ko iyo turi mw'ikomine, ku mutumba, mu ntara, tugatora ibinogo, hari abakozi barondera ibisigarira, hari n'abakozi n'abakomiseri ba Severe bumviriza bene gihugu baje batugana batubwira ivyabaye ku mutumbi wabo, ivyabaye mu ikomini wabo, n'ababikoze baboneka bazwi kubera vyabaye ku murango habona, kubera bari bafise ico twokwita ubutegetsi bakuru, amazina yabo turayafise. Mwokumva nuko ababikoze urupapuro bariko rudakwiye kuyerera hariho hose. Niko babikora no mu bindi bihugu. Justice transitionnelle ni ubucamanza bugerageza kugarukana umwizero mu gihugu, mugabo bugerageza kurondera ingene bubarira impuzu yatabutse, icyo bita tisi sociale. Ubwo rutonde rero rw'ababikoze bazwi bakuru rurashikirizwa inzego nkuru z'igihugu. Ngira ntomore, uri buramatari ugahagarika abantu 100, uri musitanteri ugahagarika abantu 15, bakinjira mu muduga bagatabwa mu binogo, abanyagihugu basigaye ku mutumba canke bakubonye kwibarabara, kuko arabahagarika kwibarabara canke mu ishure. Hari abarimu muri primaire bahagarikwa kwishure bariko barigisha,
bari imbere y'abanyeshure abo amazina yabo arazwi arashikirizwa inzego nkuru z'igihugu. Ico ni inyishu ya mbere. Abariko barakura urumva barimwo muri abo babikoze, ariko nabajya twumviriza baje kutubwira ivyo babonye, baratubwira izo nkuru tukazirondera ingene tuzitohoza tukazemeza. I Burundi biroroshe cane, uri musitanteri ukavuga n'abapasitori 10, ukavuga n'abapatiri 5, ukavuga n'abahutu 6, ukavuga n'abatutsi 8, uko uharira kose ntubive imbere, kuko abo bantu ntibavuganye kugira bakubeshere. Noneho turatohoza tukavugisha abantu batandukanye, kuko muri aba twumvirije harimo abasoda bakukurutse, harimo abacamanza, harimo abapfakazi, harimo imfuvyi. Inyishu ya kabiri ni uko hari ikintu twasavye umwaka uheze twagarutse gusaba. Ico kintu umwaka uheze twacise campagne nationale de collecte des données sur les personnes assassinées ou disparues, sur les sauveteurs, sur les personnes donc qui ont protégé les autres. Ikindi cerekeye abantu babikoze. Iyo campagne nationale twasuye kuyisaba turonka uburyo bwayo, niyo atanumwe isiga inyuma uwakoze iciza n'uwakoze ikibi, uwapfuye n'udafise umuntu amuvugira mu muryango bose barahunye, ku mutumba baramuvugira, muri quartier abana abo babana baramwibuka bakamuvuga. Mudufashe turonka ubwo buryo. Yagarutse honorable n'ivyo abandi Martin ku kintu yise les malades imaginaires, abigira ngo baragwaye ntibovuga. Birashoboka zosaba abaganga badufashe, ariko i Burundi ngahi Bujumbura muri quartier Gitega canke Muyinga, umugwayi yabeshe abo babana ko agwaye biroroshe kumutora. Ndababwira ingene tubitora. Oya sinobivuga ko muca muza kubibwira abashaka kwigwaza. Umugwayi w'ukuri aramenyekana, umugwayi abesha aramenyekana. Turafise ubuhinga dukorerako kandi tubuvuze ntibwokora, ntibwoba bigikoze. Mu majambo make hari abantu bashobora kuduhenda, ariko naho woduhenda ukigwaza, wari ufise amabanga musitanteri, buramatari, umukuru w'umutumba, umukuru arongoye abaca nk'abandi, erega abicwa bava ku mutumba, erega bahagarikwa bava muri quartier, abadandaza nabo mwari muze ku masoko, abanyeshuri biga muri segonderi, umupatiri yahagaritswe akicwa yava mu iparuwasi. Biroroshe kumenya uwamuhagaritse, uwamutanze, uwamudodobereje. Imiduga yakora muri ico gihe abanyagihugu bayita ngeri. Abakuze bibuke ko yari imiduga yitwa Chevrolet, abakuze bibuke ko yari imiduga yitwa Bedford. Ibi vya Toyota makamyo aje vuba, kera hari Chevrolet n'imiduga yitwa Bedford n'imiduga y'igisoda. Ibyo nivyo mvuze mu karoro tubahaye. Ayo ma Bedford na Chevrolet twayaronse cane muri Gitega, Giheta, Nyabikere, Buhiga, Mutaho, Bugendana n'ahandi. N'iz'abadandazwa zafashwe requisition barazitubwiye. Centre de transit bacamwo nko mu Nyabikere n'akarorero twaragiye kubafotora, amafotora yafise. Urumva ko Imana yamigira ibitangaro igasigaza kamwe, tubiri, dutatu twinyegeje inyuma y'igitoke, mw'ishamba, mu mukenge canke mu mwonga. Niko Imana ikora, ntimuzotangara. Abo rero binyegeza ngo baragwaye tuzobatora. Honorable Hakizimana Leopold yavuze ati rafise amakenga ingene mubika ibisigarira mu maze kuronka mu binogo. Natwe ayo makenga turamaze kubashikiriza inzego mu rwandiko, kandi mu rwandiko twashikiriza inzego umukuru w'igihugu, icegera c'umukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere, twarahaye na kopi Assemblée nationale na Sena. Hari nyinshi tumaze kuronka mu rwandiko y'inzu nkuru izokwitwa musée de la mémoire et de la réconciliation, izojamwo ivyo bisigarira vy'amagufa
kandi ntihajamwo amagufa gusa n'amashapura arajamwo n'impuzu zirajamwo n'imipanga irajamwo n'amaduya arajamwo n'ibirato birajamwo na soutien gorge irajamwo ni godomoni irajamwo bijya byose dukura mu kuzimu kuko biza kwigisha abazovuka n'abariho ingene ibyabaye byagenze kugira le plus jamais ça igire sens. Mwibuke mwibwirizwa mwaduhaye ko hariho le musée national ou le monument national. Umaze kuronka musée national mwibwirizwa dufise muca mwibwira musée provincial aka musée communal. Ko dufise 3 niveaux, national, provincial na communal. Ibwirizwa dufise ibyo mwaduhaye monument national, monument provincial, monument communal. Ibaruwa rero rivuga ico kibazo yaramaze gushikira ryishura ikibazo twashikiye inzego turiko turakora bya turabicovamwo mu minsi iri imbere kuko natwe twifuza yuko bajya abantu bahabwa agateka kandi bakigisha abari ubu n'abazovuka ejo kumenjura rehabilitation. Iki kintu kirahambaye twagishikirije muri recommandation kije mu nzego zo hejuru bacige ingene baciga barafise abahinga ba politike n'avy'amategeko ari ibwirizwa loi barazi ingene bazobigenza mugabo dialogue inzo nzego zose zo hejuru zizobikora ziri kumwe ariko birakenewe. Nta gihugu bwoko bumenja bwose mu gihugu rimwe ntibishoboka naho muzotembera ku isi yose. Ni nk'ibi bise indemnisation impozamarira iri mu ibwirizwa n'ivyiyumviro dushikiriza inzego bakaraba igishoboka mu biganiro tumaze kuronka mu gihugu hagati ngira ndabaho inyishu nka 3-4 tumaze kuronka abanyagihugu. Hari abagusaba amahoro nk'impozamarira ya mbere, amahoro niyo ya mbere twaramaze kubironka Igitega, Giheta, Ruvubu, Makamba, Rumonge n'ahandi. Hari abagusaba ndumupfakazi inzu yanje ndayibona uyibamwo none aguma yibamwo ndayibona. Hari ugusaba yuko ari umupfakazi atifashije akana kanje ubwo nimwokigisha mfasha akana kiyige. Mu bihugu nabayemo jewe muri Algerie hari ico bita mu Gifaransa les pupilles de la nation. Les pupilles de la nation abana b'abavyeyi bishwe bari ku rugamba atanu basigaye hama bagafatwa en charge kugira bige n'igihugu. Les pupilles de la nation. Amasolution ni menshi ariko impozamarira ya mbere nuko igihugu kiba mu mutekano niyo ya mbere n'ibindi birakurikira. Ivyiyumviro biva muri mwebwe bikava mu Barundi. Ivyigwa bikenewe ku barongeye igihugu nibi byatanguwe na nyene cyubahiro twaraye tubuze tutanka ijya n'intango yatangu. Inzego zobandanya igihugu nigishobora gukira abantu binyegeza inyuma y'ubwoko y'intara hanyuma byose tukabifatira muri kivunga. Ubwoko sibwo bwica hica umuntu. Ngira mbandanye mvuga nti ivyabona Buterere honorable nababonye inkuru zaho turazizi. Inkuru zaho tufise mu Buterere zitubwira ko ajya ahantu hose yitwa Buterere hubatse ibintu byinshi narinze kudondagura ABCD. Urabibona narinze kubivuga hajya hose mu makuru turinda gutoza tukemeza bavuga ko ajya ama infrastructure makuru amazi imyaka itari mike harimo ibinogo kandi abajanayo ajya ama infrastructure babigira rubase kubivuga babizi. Ivyo nivyo mvuze babigira babizi. Buterere aeroport izo nkuru turazifise reka tujeyo dukorereyo. Nico gituma navuze ntituvuye Muyinga turagarutse bavyita gutera imigere myinshi ko igihugu ni kinini. Niyo tuzozi Bujumbura abanyamuyinga bazoduhamagara, abanyakirundo baduhamagare, Cibitoke baduhamagare, bibagire ko abakomiseri ari 13 bibagire tutazaranga abakozi. Murumvise ingene bigoye ariko iyo uri kurerekana ibyo ukora bavuga ati nari wacu azoshikira. Campagne nationale de collecte de données mwakumvise abakingiye abandi bariho
no muri raporo twatanze ya mbere liste fata kibanza iriho bariho yaba hatari abakingira abandi igihugu kiba carabaye umusaka nakubwiye abakingiye abandi bagapfa kubera bavugiye abandi batandukanye mu bwoko amazina turayafise mu gihugu cose abo twanze gukorera Mayi Murere reka tukibandanye tugeze heza twebwe munsi twavuga yuko dufise abantu bambiswe ivyatsi b'abahutu n'abatutsi hariho kwambika ivyatsi ku nguvu hariho kwambika ivyatsi wigishije ugatangura kubikora rezo sosiyo zatwandikiye ntizari zo mu gihugu barabo hanze cangira imana canabahamagara canababwira nti waranditse igitabo hama tushakira imana turakora neza turonka n'abari barongoye ako karere turaganira baratubwira bati niba bareke ngira ndababwira ikibazo kitavuzwe ngaha fosse commune y'abatutsi caravuzwe muri opinion ziri hehe tugira imana dore kumviriza abari barongoye akarere ka kepfo tugira imana turumviriza wararongoye commune Vugizo ivyo bibazo twarabivuze turabibaza amajambo atomoye inyishu ziranditswe mu gitabo c'umutima twahaye banyeriteka i Burundi ntubesha i Burundi ni hato umutumba uriko abahutu n'abatutsi urashaka kubesha kuwa mbere kubera guteye ubwoba kuwa kabiri kubera guteye ubwoba mbwa kuwa kane urasohora ukuri ati kuwa mbere bari banteye ubwoba mu majambo make ukuri kuri kurasohoka icanyuma canke ca avant dernière question abishwe personne tuyo abamenja ni bya bindi byerekeye réhabilitation abamenja wabajije ngo mbega voix pour les réhabilités yobiyihe sinocishura sinicaye mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka ariko mengo ndoba ibwirizwa umengo mugabica muri dialogue bakabona la voix politique juridique appropriée kugira ngo abo bitwa gutyo bavyita ngo iki iyo shati mbi bambitswe ibaveko ivyo bizoja muri cellule politique juridique bavyige ariko twebwe twagisohoye nka recommandation tubona ikenewe na Macron ahora asabira ikigongwe ibyakozwe no kuri ba Dogore muramuvyumva na ba Pétain muramuvyumva niko l'histoire y'ibihugu imeze muri droit administratif bavyita continuité de l'état urasora gusaba ikigongwe utwara uyu munsi usaba ikigongwe ku byakozwe n'abakera ivyo birabaho birafise ico bifasha mu bene gihugu hanyuma honorable Ernest Nahimana umengo yabaje ikibazo yashatse kuvuga ati abantu bose bapfuye n'abatata mu binogo harabasanga ku mitumba bose no kubavuga niyo souci ya campagne nationale de collecte des données sur les personnes assassinées ou disparues kugira ngo ntihagire uwibagirwa n'umuryango wahonye ku mutumba bazowuvugira amakartier batimutse cyane bazovugira umuryango utakiriho kubera iki uribuka ko pisika yiga muri moyenne pédagogique Musenyi uribuka ko Generosa akora iburasira uribuka ko patiri bamwiciye ku ruzi mu by'ukuri mu miryango yo ku mutumba abantu barazinanye ukira kubaha umwanya wo kwiyumvira kwa naka babuze nde mu 88 babuze nde mu 72 babuze nde mu 94 na 5 babuze nde ivyo birashoboka ni communication sensibilisation no gukorana n'abarongo y'imitumba commune province namwebwe mwatowe nta numwe kwiya kwibagirwa turashimira tugiye gukorera muri vyanda hari wabajije ikibazo cerekeye ubutegetsi bubi n'ico ubwoko ngo qui sont les tueurs nacishuye ariko ngira mvuge akantu gahambaye les tueurs abicanyi bari ku manivo atandukanye novuga yuko ushobora kuronka kategori ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane
muri droit international baratandukanye bita les concepteurs, les planificateurs, les exécutants n'ibindi. Hari n'uvuga ati genda ushoreraho ku mutumbi wanyu, hari n'ubabwira ati genda wandikeho ku mutumbi wanyu, ugasanga arabanditse atanze urupapuro gusa. Hari uwandika agaca bashorera gushika ku komine. Urumva ko comportement atari imwe. Mu gihugu cyo tumaze kuronka aho tumaze gukorera gusa dufise amafoto atandukanye. Hari n'abategetsi bagenda na pistole n'ingoho bahitanye umuntu wo kwibarabara bagaca barasa. Makamba, Vugizo, Kayogoro, Mabanda kwibarabara. Hanyuma ico kibazo rero cerekeye ababikoze ni cakindi tukorerako muri collecte de données, turi kuri tele turi turarondera ibinogo, turi turumviriza ababikoze. Ngira mpeze mvuga ko ikibazo ca honorable sinzi kwizina na Jombi Seneza honorable Ikeke Pascal ngo mbega gutunganya gute protection des témoins, mbega batanga makuru bakingirwa gute. Inyishu ni zibiri. Mwibwirizwa mwaduhaye hariho mécanisme mwise mécanisme de protection des victimes et des témoins. Iyo mécanisme yivuze ntibigikora, ni nk'umusoda azokubwira nyine bazokwataka akabiga ku radio no ku televiziyo ntizo babigikoze. Iyo ni inyishu ya mbere, mécanisme de protection des victimes et des témoins. Ica kabiri, bajya abantu baduha inkuru ngira ndababwire mpereye mu Giheta, Mashitsi, Mutobo, Nyabunyovu, Nyambeho, ku Ruvubu rwa Karusi bavuga bati ko ndabivuze naho norara nigiriye jewe ndaruhutse sinarinzi ko nzopfa ndabivuze. Kandi mu bo tumaze gukorana muri ya majana 377 tumaze gukorana bakaduha ivyemezo bizovyara igitabo c'amapaje 3000, nta numwe bararya urutoke. Kubera iki? Kubera ko ukuri kuriko kurasohoka, gukora kuba bikorewe kugakora no kuba bikoze wabakiriho. Uwoza kunkorako yanabwire ko yotogwa mu minota 5 itarenga, muravyemera? Kubera ko ukuri kwerekana ukuri kubabikoze n'ababikorewe. Bajya baduha amakuru ntabwo babafise, turese yuko dufise ingene tubakingira tutavuga ku maradiyo canke kuri televiziyo. Ibi niko ndavuga biriko birapasa kuri televiziyo, biriko birapasa no mu maradiyo.